Nkubu ugiye umunsi umwe kuri Tanganyika ugaca usanga Tanganyika irigabuye nko kubiri urashitse muri Kongo n'amaguru utarinze guca mu bwato nk'ivyo ni ibintu bisiga ubwenge ujya rero yakoze bijya uno munsi niwe papa wanje Maki avant nari fise ingorane yo kurota ibintu biteye ubwoba benshi bita Jean amashetani ko ndamaze kuzura abantu benshi mwabibone ko kumwe n'abajene babiri mwigeme muri gauche yanje n'umusore muri droite yanje mu kubamfu mu kuryo mu kirundi reka ndabaramutse rero hamada bakira amatuba turitera inkuru tubwire ku buzima bwabo nk'abartiste ba gospel amakuru ya fresh witwa gute abavyeyi banyise ndayisaba firme ariko jewe maze kuvuka ubwa kabiri naciye nitwa mushasha urumva witwa mushasha urashobora kumpamagara benshi bampamagara firme mushasha kwitwa mushasha abandi mushasha nyine mbaye ikintu gishasha mushasha gusa nk'ayo mushasha n'irindi zina ku ruhande mbo mushasha kubasoma bibiliya ni verset iri muri 2 Corinthiens 5:17 avuga ngo celui qui est en Christ il est une nouvelle créature urumva uri muri Kristo Yesu abari cyare mu gisha ibya kera biba biheze byose biba bicitse bishasha naho ryavuye wagomagara n'amagara mushasha yene ndagamagara mushasha yego ni bon urita bagomagara mushasha neza cyane ahubwo ndabikunda reka nduda mwakira bazina ya banyise ni Sinzira Clemence mugabo benshi banditswe izina rya Miracle kore kitwa none nawe mwese muca mwihindura izina none mubaye mukijije just nagihindure bararinyise kwe bararintaziye nyine nyene kuri church Change kwicace wanyu abantu bose barabafise amatazira ndaza ama eglise hari umuntu wose ubwo afise izina ryo muri eglise cyangwa ntongane ko bimeze mbo urumva hari ukuntu uba warakuze utiyizi mugabo abavyeyi barashobora kukwita mateso mugabo maze gukura ugasanga sivyo ukaca wita nka blessing kuko izina ugiyise hariho impact rigira benshi rero wimenya uca wihindura izina none firme ni isigura ikintu kibi firme ntaco nzi niyo mpamvu ntuco vyumva sinzi ico bisigura vraiment no bambesha uje muganda izina rya Clemence mugura aco bisigura we ego atwa Clemence bisigura ikintu ciza kora kiri wacu ko none Miracle canke Miracle nawe ko atari nagize yose nagize numva nagyumvise kama ndarikunda nanje atwa Miracle rasomba Clemence Jana mega Clemence nige kitse nivyo so babita Ibisigabwenge team canke niko mwisi kora mu amazina menshi sanga nagingene nige babize nige twise Ibisigabwenge team ikibazo cyambere kiraho nyene umuntu uvise Ibisigabwenge ni ibintu nyene bisiga ubwenge kubera imisi Ibisigabwenge mbo Ibisigabwenge nkuko namanda bivuga ikintu cyose kugira kigire point cyangwa kigira ubukomezi kanaka bivana na source kivamwe no kuvuga nk'ubu uvyawe n'umukene urumva hari ukuntu muri quartier bagufata bitandukanye nuko bashobora gufata umwana w'umutunzi twe rero kubera tuva ku Imana n'igisigabwenge yana original urumva reka ndaguhe nk'akarorero nk'ubu wo kubwira nk'ubu ugiye umunsi umwe kuri Tanganyika ugaca usanga Tanganyika irigabuye nko kubiri urashitse muri Kongo n'amaguru utarinze guca mu bwato nk'ivyo ni ibintu bisiga ubwenge ujya rero yakoze bijya uno munsi niwe papa wanje urumva sinshobora kwitwa umuntu asanzwe ncanitwa udasanzwe kubera navuye kudasanzwe ego mwizi Ibisigabwenge wanareke hariho Ibisigabwenge mumaze gukora canke ibisiga mwemwe nyene muri Ibisigabwenge mumaze ko ibintu bisiga ubwenge ngo bavuga ati bagiye abantu n'Ibisigabwenge kwe bien sûr nawe uva kumana Ibisigabwenge abantu ukora Ibisigabwenge tubwiye ibintu bibiri gusa ibintu biki mumaze gukora Ibisigabwenge ndamaze gusengera umuntu agakira danko nyene yaragwaye iki urisuka yakize kora ko musengera yarashusha acara umuriro ucira bwo nyene urabizi ko udashobora gucyamuse kandi cyo wumva uheze mena narasenze ya precha numva heze bon je ncambere ca kabiri bo ubwandi ndamaze kwibona ko igitangaza bon avant ko nari na après nabonye impinduka
bon bicaye birebire nayivuga parce que ni nta kibazo cyo dufuma turaranga nta kibazo ngo tubwire ivyo bisigabwenge ica kabiri nawe uravyumvira ibisigabwenge bibiri zo kutubwira asigaye kim bon avant reka basi ndavuga muri make avant nari mfise ingorane yo kurota ibintu biteye ubwoba benshi bita genre amashetani quoi ibintu biri bizarre mais donc ijoro rimwe nahuye n'umu apôtre onga apôtre Bright ijoro rimwe byahise bihinduka sinasiye kubona ukundi gushika ino saa aretse imyaka irenga 4 aha uje n'ibisigabwenge vya miracle bibiri vy'amayeka wowe ukora ko uvuze ko biri hafi tubwira bitatu ibisigabwenge bitatu umaze gukora ku buryo n'abantu bashaka kuvuga ati bagi abantu baramahita kwitwa ibisigabwenge en fait icambere jewe ndamaze kuzura abantu benshi. Uramaze kuzura? Kuzura umuntu yapfuye ukamuzura? Ya ndamaze kuzura abantu benshi. Tutaraja kurana tubwira ukuntu vyagenze antwiye ya histoire iri intéressant cyane. Umuntu yazuye abandi bantu. Twa tuzi ko umuntu azura abantu ari Yesu. Wazuye abantu gute? En fait tuvuze kuzura ndazi ko abantu benshi baca babona kijya kiziga biri muri morgue gihagurutse mugabo nagire ndakubwire yuko umuntu wese atarakira Kristo aba yarapfuye. So iyo mpagurutse nkavuga ubutumwa agakizwa kakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Bibiri bivuga ko abarose ubuzima je ndavyitwa ko mbanzuye umuntu. Kuko aba yarapfuye nta buzima yarafise ubuzima nabwo turazi ko ari Kristo. So maze kububwira ubutumwa agakizwa kizera aho mbanzuye umuntu kuko ababaye mba ndamuhaye ubuzima bushasha. Ico ni cambere. Hama icya kabiri je avant yuko nkizwa nari ngwaye ingwara bita abantu y'amasinezite. Urumva byari byaranse gukira mugabo maze kuvuka ubwa kabiri sinzi iyo byaciye sinovuga ngo byagiye umwaka en fait byaragiye complètement. Icya gatatu icya gatatu ni byinshi cyane vraiment. Icya gatatu kubera agenda urazi tuba muri société. Urumva tuba muri société. Icya gatatu ntagiye kure dufate nko mwishure sivyo nciga kameme ubona aho uzinciga. Ndibuka yuko nahora mfasha abantu bamwe urumva ugasa urabizi nawe waraciye ku ntebe y'ishure hageze nko mu gice ca gatatu. Urumva ibintu biba bikomeye cyane. Haragera igihe abantu usanga bamfata nk'Imana. Urumva kubera Jean kumengo uratangaye biranangaze nyine urafata nk'Imana kubera amajambo peut-être ubuvuga badatahura. Nk'ubu urashobora kubwira umuntu uti twige turabitora mugabo wewe akabazi ko atabitora mugabo kubera rya jambo wamubwira kazona murabitoye bibaye une fois deux fois. Urumva hari guca usanga yamaze kukugira confiance nini cyane amwe avuga ati naho no kwiga ujya kansengera biraza kugenda neza. Ivyo ni ibintu novuga ko byagaragaye ku buzima bwanje. Ndibaza ko abantu bakora basabe mbavuzwa mwataye impamvu bita ibisigabwenge ko jewe nkibibona izina rya groupe yayi naciye I was like ibisigabwenge nyene ko nyene mu Kirundi ariko ubu ndatahuye impamvu mwitwa ibisigabwenge. Mukora rap mukora hip hop ya gospel cyangwa mutubwire umwata gukora hip hop bwari est-ce ni talent mfasha nk'wasa gukoresha umuriro rap kugira ngo musho kuvuga ubutumwa? Bon ni talent kuri jewe natanguye en 2014. Bon avant rero nahora nifata ivy'abandi nka rap vy'abandi mugabo 2014 nashoye korana ndirimbo n'undi muri yitwa Patrick ryambere ndavuga ati en tout cas bizoza. Hama 2016 chaduhura n'uyu turatangura gukora rap dans ni talent ariko harimo no kuvuga ubutumwa ndibaza. Mu bisanzwe twebwe sinkunda ko tuja muri kategori y'abaririmbyi ahubwo turabavuga butumwa nyene. Ariko muravuga butumwa ko basi bakoresha kuririmba. En fait rap jewe ndayita instrument novuga instrument cyangwa igikoresho cyo kuvuga ubutumwa.
no kuvuga utanyise umuhapero ashobora kunyita umu evangeliste. Hari indirimbo yanyu yitwa gute ya nyuma? Tayari voilà. Tayari rero hari ahantu muririmba muvuga ngo kwa muganga kugwara tayari ibintu nk'ivyo. Navuze ati ico nibagiye n'inzira ija mu bitaro. Voilà. Inzira ija mu bitaro zasohoye warayibagiye? Ofete nico naye nacibagiye. Nico n'ikintu novuga kiri mu bintu Imana yakoze ku buzima bwanje. Kera jewe nkiri umwana rashora ndibuka ko nigeze kumara imyaka 3 ndi muri 6e. Ntangura umwaka ntawumara juste kubera ibintu vy'ingwara. Aha amasero umuntu yatari yarandembeje mugabo kuva mvuka bwa kabiri c'était en 2008 oui sindasubira kuja kuryama mu bitaro. No kuvuga kuri je ni nka témoignage. Mukuririmba tayari muyo muriko murandika muri babiri mwese murandibaza ko mwese muravuga butumwa mwandika mwibajije kuri ku majambo yo muri Bible canke muricara mukinspira ku buzima bwa eglise yanyu canke ku buzima bwanyu mukabona guhandika indirimbo. Akenshi twibaza ku nyigisho tuba twahawe, donc turaza gusenga imisi itandukanye hama hariyo revelation muri salon hama tugapartage mbwa kenshi twandika ku kintu twatahuwe cyane mbwa biva muri Bible biva mu jambo ry'Imana toujours. Ego musengera mu ishengero Spirit Garden ni ishengero ni kandi meze neza. Abantu bo muri eglise barabataho canke batahura ibintu mukora canke barabasupporting. Yo ndagutumiye ugende kuri channel yacu urabe hari aka video duheruka guperforminga ari dimanche. Uraza kuraba ukuntu bari bamerewe ijya nisinye yuko badutahura ijana kwijana n'abamere wasanga bariko baratamba ijya nisi kuko kenshi bahora bavuga ngo hape ngo ni abantu batoya mugabo n'abamere barayitamba bien kubera iki message irimo urumva so twe baradutahura baradusupportinga naho tugeze ni kubera abo kutugirira akafera gato yakundirimbo yanyu kugira ngo abana batarayumva cyangwa batazi ibisigabwenge timbo hapa gute baje kuzirondera kuri channel yanyu. Nta kibazo. Yo muri Kristo nahawe byose. Tayari. Ubu ngendana ubuzima. Tayari. Ubuzima budahera. Tayari. 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 Cacete catwagiriza. Tayari. Catabuwemwo kubiri. Tayari. Akibambi gorogota. Tayari. Sin. Tayari. Curse. Tayari. Sick. Tayari. Everything we need. Tayari. Hari numvise neza. Sick. Sin sick. Curse. Bon, je n'ai pas ngo sick, but now ndabitahuye. Mukora hip hop kandi hip hop ndabaza ko abantu benshi si bose ariko benshi abakifata nko mengana mudeho abantu bo mwisi atari mu bya gospel. Mutubwire itandukaniro riri hagati yanyu nk'abarapper baririmba gospel n'abarapper baririmba secular cyangwa batari mu ndirimbo z'Imana. En fait différence ihari nuko twebwe tuvuga inkuru nziza tuvuga igikorwa Yesu Kristo yakoze bajya bo muri sekira nabo bavuga ashira kuririmba abakobwa ubwiza bw'umukobwa cyangwa karirimba politike cyangwa karirimba ibindi bitandukanye mugabo twe ikidutandukanya nuko duhagarara kuri message ya Kristo. Ntibirashika ngo wumve umunsi uzokora hip hop tari ya gospel kuko sinata ko ari icaha just mara ko ari icaha kuririmba nk'umutipe musokana cyangwa umugabo wawe tuvuga umugabo wawe bimaze gushikira ko ego manda vyimvira kandi zabikora nzomuririmbira zavre nzomuririmbira ntabwo harimwo ya kwa kuvuga ati abantu bazoba bavuga ko nagiye muri profane. Oya deje turamaze kubikora turamaze kuririmbira pastor kuri mariage yiwe ntivyari vyerekeye toujours Kristo mugabo byavyekeye mariage yiwe ego mukurangiza cyangwa ndabaze ko mwavuze ko eglise basupporting bafasha no kikintu cy'uburyo era basupporting gukora ko nabonye nga mufise indirimbo amaudio gusa ntimukora ama video cyangwa ntimurabegera ngo mubabwire murondera management. Turafise video imwe
niyitaye kandi ijya video n'umwungere wacu yayirishe n'ijya audio yayo niwe yayirishe nk'indirimbo nka zibiri za mbere niwe yazirishe n'izindi uburyo bubaye bukeya aratwongerereza kandi ubu tugiye kuza turakora ama clip menshi vuba iyi tayari tuzoyigira ntuzenya tuzoyigira video Clemence mu guheza tubwire mufite vision iyihe Ibisigabwenge team muzaba mugeze mu 2021 muri 2021 bon tubandanye bwa butumwa nyine tuguma tubana tuvuga Kristo gushikaho abenshi bashoboka ku mpande zose bazotegeza kumenya Kristo uwariwe n'igikorwa yakoze. Ego reka ndabashimiye nimba ufite message ushaka guha abantu aba Kristo bagenzi bacu canke abakunda umuziki en general message. Reka ndabaha iyi message ndabaha umurongo uri muri Yohana wa mbere Jean 1 chapitre 5 verset 12 ivuga ngo ufise umwana arafise ubuzima no kuvuga umwana bibiri ivuze umwana ibivuze Kristo so nagire ndababwire yuko umuntu wese ariko aradukurikirana atarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe guhera uno munsi wofata ingingo ukamwakira kubera hanze yiwe nta buzima buhari ariko muri we hari impore harakaruhuko uri muri we hari ibintu usanga udaha importance par exemple nk'ubu ndazi hari abantu bariko baratinya ikiza kiriko kirasirikira mugo twe turi muri Kristo Yesu turi impore so iyi mpore rero ndazi yuko nawe wikeneye guhera uno munsi ndagusavye ngo ufate ingingo yo kumwakira ndazi ko utazicuza twese twaramwakiriye kandi no munsi ya nawe ndibaza urabibona yuko atakibazo dufise so mwarahezagiwe cyane gose. Sorry uvuze ku kiza cye numva menga ndaronse ide uvuze ko mwebwe muri impore mumeze neza nivuga ko isi iri mu ntambara mwebwe nk'Ibisigabwenge team muri ko mukigwanya gute muri impore muri jajaye ntaco bibabwiye canke muravuna muko muri kingira nk'abandi oya sikuvuga ko cyo tureka gukora ivyo mwete tubwira gukaraba kugira turabikora muga turi impore no nta bwoba nta kitumva turi impore nyene gusa nibibuza ko dukora ivyo abandi bako baragira ukaraba sanu gakaraba mugabo umutima turatuje amahoro menshi nawe tanga message yanyu. Nagomba mbwira abako baradukurikirana ndabaha ijambo riri muri Galate 2:21 rivuga ngo asangwa ukugororoka kuva byagezwe Kristo azoba yapfiriye ubusa. Iryo jambo ndarikunda gose kubwiwanje niryo ndapartage namwebwe shatse kuvuga ngo ntiwishimire ukugororoka kwiwawe aho we wigeragereza ngiri kuntu Imana izonyemera no we wizere ukugororoka kuva ku Mana uko yaguhaye biciye mu kwizera Yesu Kristo atari kubwibikorwa vyawe ariko kubera ko Kristo yamaze kubirangiza byose ku musaraba byose biri tayari. Amen muvuge ngo amen. Amina kubwa muvuge amen ntabonye ama amen yani ma commentaire mba ntimuzamwahezagiye je nahezagiye mvuze amen nini so reka ndabashimire cyane mwakoze kutuganiriza kutwakira muri eglise bagira banasenge ni muri sisi ngam Kigobe ni mu Kigobe mu Kigobe haruguru ya paf ahantu hari handitse spirit garden muze gusenga mwakiri ibitangaza munakizwe kubera baranumiye namwe ndabatumiye hama merci beaucoup ndabakunda kora subscribe n'amatarayikora ugire partage abantu ubutumwa bwiza bubashikire bugere kure mugire ama commentaire yanyu hama mudukurikirane kuri Facebook yacu na Instagram yacu hama n'abajeni bacu muje kuri YouTube yabo murabe indirimbo yabo kugira mwakire ubutumwa babatanga ndisi uko ntimuzavuga nyene kora ko ubutumwa bwiza buva ku Mana murakoze cyane turabakunda cyane bye bye.